Ndi n'iteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa cumi na kabiri, umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ni inkuru iteye agashavu, ni inkuru ibabaje cane. Agahinda mu muryango w'umuhisi Maria Nduwayezu ntikarashira. Kuzura imva ntaco vyahinduye, ntibaramutora. Ibiriko birashikira umuryango w'umuhisi Maria Nduwayezu birarengeje. Ejo Prokireri wa Ntahangwa yaragiye kuzura imva y'uwo yari yibaza ko ari Maria Nduwayezu, basanze atari we. Nk'uko twabibahaye mu nkuru y'ejo haheze, Maria Nduwayezu yitavye Imana ku wa 14 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 ahitanywe n'ingwara. Mu gihe ku wa gatanu igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa cumi na kabiri 2023 umuryango wari ugiye kumusezera ku buruhukiro bw'ibitaro rwa Karedi i Bujumbura, basanze ikiziga ca Maria Nduwayezu hatariho kiri. Umuryango waronse amakuru ko Maria Nduwayezu yoba yari yaraye ahambwe n'abandi bantu, uca witura umushikiranganji Martin Niteretse nawe atanga uruhusha rwo kuzura uwo bari baraye bahambye. Aho niho havuye ko Prokireri wa Ntahangwa yahagarikiye ejo haheze igikorwa co kuzura uwundi yari yaraye ahambwe. None ntacavuyemwo. Uwo bazuye yari Tereza Banyansekera, ntiyari Maria Nduwayezu. Umuryango wa Maria Nduwayezu ntuzi ico uri bukore kindi. Imva ya Maria Nduwayezu irubatse ku mpanda, irarindiriye ko nyeneyo bamuzana kuva ku wa gatanu, ariko vyananiranye. Agahinda mu muryango w'umuhisi Tereza Banyansekera. Ivyaraye bibaye ku mpanda vyateye agahinda uwundi muryango. Umutamakazi Tereza Banyansekera yitavye Imana ku wa 17 z'ukwezi kwa cumi na kabiri 2023, ni ukuvuga iminsi itatu inyuma ya Maria Nduwayezu. Tereza yashinguwe ku wa 21 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023. Hamaze kuvugwa ko abo kwa Tereza boba bahambye Maria, uwo muryango waratanze amafoto ya Tereza akiri muzima, ay'igihe bamushikana mu buruhukiro n'ay'umunsi bamushingura. Barerekanye amafoto y'ikiziga ca Tereza mw'isandugu. Ayo mafoto yose araboneka ko Tereza atari Maria. Umuryango w'umuhisi Tereza Banyansekera ntutahura impamvu Prokireri wa Ntahangwa yagumijeho igikorwa co kuzura uwabo kandi vyari biboneka ko atari Maria. Baramuzuye barabona ko koko atari Maria Nduwayezu, baca barasubira baramushingura. Umuryango wa Tereza ukaba uvuga ko ivyo bintu vyabakomerekeje cane. Kuzura umuvyeyi wacu vyatuzaniye umubabaro mushasha. Bamwe mu bana biwe bahatswe kuraba. Turaranye umubabaro utagira ukungana. Turatahura ko abo kwa Maria nabo bari mu gahinda kenshi, ariko twababajwe nuko humvirijwe uruhande rumwe. Iyaba Tereza hatahambwe n'abiwe vyari kumvikana, ariko umuntu yahambwe n'abana biwe bari kumwihendaho gute? Iyi miryango ibiri iraciye mu bihe bitoroshe na gato. Ntihagire abashavurira abandi, bose bari mu gahinda. Kubura uwawe bakakwiba ikiziga biratesha umutwe. Guhamba uwawe ugasubira ukamuzura biravuna umutima. Mubabariranire si mwebwe. Na Prokireri wa Ntahangwa ntawomushavurira. Vyari bihambaye ko amara amakenga umuryango wa Maria Nduwayezu. Ikosa rifiswe n'ibitaro rwa Karedi. Ese ibi bintu hari abandi vyari bwashikire? Turabandanya kwihanganisha umuryango w'umuhisi Maria Nduwayezu. Turahojeje umuryango w'umuhisi Tereza Banyansekera. Imana ibahe inguvu mwese muri bino bihe bigoye cane. Ibitaro rwa Karedi n'inzego z'igihugu nibikore hamenyekane iyo Maria Nduwayezu yajanywe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko komine ya Nyabihanga ubu ifise musitanteri mushasha. Marie Chantal Niyonzima yaratowe n'inama ya komine kuri ubu wa gatatu w'ino ndwi turiko turasozera.
akaba asubiriye Gerard Nizigiyimana yabogojwe mu mabanga n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Abanywanyi b'umugambwe CNL ntibitavye ayo matora. Uwo musitanteri ni uwo mu bwoko bw'abahutu nk'uwo yasubiriye, yatowe n'abahanuzi ba komine bo mu mugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Abagize inama ya komine bo mu mugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bibukije ko ico kibanza ari ic'umukenyezi, rero bahisemwo kutitaba ayo matora. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Gushika aho yatorwa, uwo musitanteri mushasha wa komine Nyabihanga yari umuyobozi ajejwe ivyigwa kw'ishure rikuru rya komine riri kw'ishure rikuru rya komine riri Ikibungere muri iyo komine nyene. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 abasitanteri babiri baramaze kubogozwa muri iyo komine yo mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi, bagirijwe ibiturire no kunyuruza amatungo ya komine. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amatora yabandanije hatuguruwe ibiro vy'amatora mu buseruko. Kuri uwu wa kane w'ino ndwi turiko turasozera, amatora yarabandanije muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kugira ngo abatora bitakunze ko babikora ku munsi wa gatatu batore. Ni ingingo y'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora. Ariko mu buseruko bw'igihugu nko muri Uvira ndetse na Goma, aho SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yaciye, abatora ntibaronse ayo mahirwe. Abajejwe amatora bakaba bavuga ko bari mu gikorwa co guharura amajwi. Iyo ngingo y'umurwi seni yari yatumwe nuko hari igitigiri kinini c'abatora mu gihugu cose batari bashoboye gushika ku biro vy'amatora ku munsi wa mbere. Mu gisagara ca Goma, mu mugwa mukuru wa Nord Kivu nk'akarorero, abanyagihugu benshi batari bashoboye gutora ku wa 20 Kigarama bavyutse kare bafise umwizero ko batora, ariko siko vyagenze. Umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yaragendeye ibiro vy'amatora muri ico gisagara. Vyari vyugawe. Abarorerezi b'amatora muri ico gihugu nibo bari bemerewe kuhinjira. Ntitwakiriwe uwu munsi nk'uko seni yari yabitangaje. Ivyo bisigura ko umukuru w'igihugu agomba kwiba amatora, ariko ntituzokwigera twemera ubusuma. Ivyo ni ibivugwa na John Bahati, umugabo twasanze ku biro vya Nyabyunyu muri karitiye Lac Verte muri komine Karisimbi. Naje ngaha kuva mu gitondo ariko nta na kimwe kigenda. Abarongoye ibiro vy'amatora ntibatwemerera ko twinjira gutora. Jewe birambabaje kuko bahejeje kuntorera abazontwara. Uko akaba ariko Maria Akembe, umunyagihugu w'i Goma, yidoga. Joana Apikuku aba ku mugwa mukuru wa Nord Kivu nawe nyene yarindiriye gushika ku muhingamo yizeye kwakirwa n'abakozi ba seni kugira ngo ashobore gutora. Yari yihebuye igihe yavugana na SOS Media Burundi. Nari nibwira ko baruhira kutureka ngo dutore, nico gituma nagumye imbere y'ibi biro kuva mu gitondo. Ntibisanzwe kubona twebwe abanyekongo dusaba uburenganzira bwacu mu gihugu cacu. Ibi vyerekana ko umukuru w'igihugu atagomba kuva ku butegetsi. Uko akaba ariko avugana ishavu. Mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Sud Kivu nico kibazo cibonekeza. Abajejwe amatora batanze izo mvo nyene, iharurwa ry'amajwi. Twari twizeye gushobora gutora kuri uwu wa kane, ariko siko vyagenze. Badusiguriye ko abakozi ba seni bariko baraharura amajwi. Ntivyumvikana kuko seni niyo yari yafashe iyo ngingo yo kwongera ikiringo. Uko akaba ariko hagaragaza umwiheburo. Mu burere bwinshi bwo mu buseruko bubangamiwe n'imirwi yitwaje ibigwanisho yo mu gihugu na mvamakungu, abanyagihugu bahisemwo ahubwo kuja ku mirimo yabo ya misi yose kuko babonye bidakunda ko batora. Umutekano wagumye ukajijwe cane kuri uwu wa kane mu mazone menshi. Imbibe zagumye zugawe. Abanyekongo bavuye mu Burundi bagira ingorane zimwe n'izo ku munsi wa gatatu zo kujabuka imbibe kugira ngo baje gutorera iwabo muri Sud Kivu na cane cane
Seni nk'urwego rwa leta yarahonyanze ibwirizwa shingiro mu kubandanya amatora. Ivyo vyose vyerekana ko ubusuma butegerezwa kubaho kuri iyi nshuro igira kane y'amatora mu gihugu cacu. Uko akaba ariko Maître Peter Abera Sangano, umuhinga mu vy'amategeko yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ngaha rero akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura. Bandanya kugira umunsi w'Imana mwiza.